Tangawizi irongereza ubushake nko ku bantu bubakanye, ikongera ikazibura imitsi. Nka jewe nk'umukenyezi bagiriye cesarienne zishika 3, urabona ko ugiye kuntu bagiriye cesarienne hari ukuntu inda imera nini cyane, ariko iyo onyoye gakura umenga kakugira lavage kwa kundi gakuramo imicafu yose. Mu bisanzwe aka kanyobwa gakura kararyoshe kandi ciyongeye ko nka twebwe turaba motare dukunda kuruha cyane nka twe tunyonze imyaka myinshi, nk'aka vraiment ugafashe wafashwe na konyaje nta muntu yosubira kugutwarana umukiriya. Kiye guko nakumvise ugafashe urumva ingufu ukagira n'umwete mu vyurimwo, kiye mbona ari sawa vraiment twisomerereye. Ntarambariye impeta hariho ico batavuze kuko batari bwacumva, ariko nkejo mubasanze ku matere aho bakorera baca bababwira n'ibindi, baca bababwira uburyo baraye bubatse ingo neza, atari uko basumye ubugari bwinshi canke umuceri, ahubwo kuko bafashijwemwo babifashijwemwo n'agakura, kuko nawe uravyumva imitsi igoroye mutwe hakora neza utarushe, urumva akazoca ukora uko kameze. Reka mutama sawa wakumvise bakura vraiment kameze neza, wengira nkakumvise ko nakumvise karongereza inguvu cyo mugongo ari kuranja nukuri nene tuvugana makuburuhe tumaranya imyaka kaziki kimota wumvise bimeze gute? Reka mutama nukuri jera sanga hari uburugi ifise nawe nyifise akakanyobwa gakura nukuri kararyoshe nanje inyonga reka nisome akanyobwa gakura yo sha rero muhiri wanje nta kindi kintu zohasanga ataragakura nukuri niwa ngende yego nzo guhagakura gusa. Make rero ikinyobwa gakura nyicyo ku barundi n'abarundi kazi mu ntumbero kugira amagara meza bifatiye ku gufungura neza no kunywa neza, ibintu bituma umuntu intungamubiri zose akeneye azironka, gutyo hakwaja kwa muganga kwivuza bigatuma yikingira mu gufungura neza no mu kunywa neza. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Sanze ntwara ico gacu twara zone Kamenge yagutse mwirishira hamwe ko wa Mutabu, hama nkaba ndi kumwe n'uyu nawe ndi visi wiwe, niwe ari president mugari ko je turakano akantu tumaze bitukanwa, tumva ari kinyobwa kimeze neza cyane kizibura imitsi, kitakuza akazi wowe ukora akayo kose guma wumva umeze neza, umugongo urumva ko umeze neza, mu bisanzwe mu buzima urumva yuko ataco kabujije ahubwo gatera kongera inguvu mu buzima bw'umuntu. Aya mazi akeza kacu nasanze ari amazi ameze neza, amazi aryoshe, nk'utwara security mu runani rw'amashirahamwe kwa Mutabu. Ico nohamagara abamotare bose batwara ibintu n'abantu muri zone Kamenge ndetse n'abandi bakora mu gihugu cy'u Burundi, ico nobahamagara nuko bo kwihereza akeza kacu, aya mazi akeza kacu, nk'uko muri rusange amazi n'ubuzima. Rero twasanze rino shira hamwe ryazanye no mazi Busco nishira mugiza cyane, yadutegura akanyobwa rituba amazi, ico twahamagara abarundi bose muri rusange nuko boza barihereza aya mazi akeza kacu. Nitwa Richard Manirambona, hama nkabandongoye igisata cyo guhingura mu ruganda bita Busco. Busco rero ni ihinguriro majambo yose ni Burundi Sniper Company, risanzwe rihingura ibinyobwa bitandukanye harimo n'iki kinyobwa agakura. Yego, hanyuma ikinyobwa agakura ni kinyobwa cabayeho mu ntumbero yo gufasha abarundi, gisanzwe gikozwe mu birimwa kamwa dusanzwe twirimira ngaha mu gihugu c'u Burundi, harimo igiterwa ca tangawizi abantu benshi bariko bajukira kurima, harimo igiterwa bita romale,
harimo igiterwa bita mente, harimo igiterwa bita time, harimo igiterwa bita lemongrass. Ivyo biterwa rero ni ibiterwa bisanzwe bifasha na cane cane kugira umuntu ashobore kubaho neza, kuko burya ubwiza buca mu kanwa, kandi ico umuntu ariye nico canke anyoye nico gituma amagara y'umuntu ashobora kumera neza. Ibyo binyobwa rero twatanguye kubabwira romale, time, mente, lemongrass, tangawizi, ni ibinyobwa bigwiriyemo na cane cane zigenda gufasha mu bwonko, zija kugaburira ubwonko kugira ngo umubiri w'umuntu ushobore gukora neza, hanyuma zikongera zikagenda gufasha imitsi kugira imitsi zibuke ikore neza. Nico gituma rero agakura s'umuti, ariko ni kimwe mw'ifunguro rishobora gutuma amagara y'umuntu agenda neza, kuko iyo ubwonko buriko burakora neza, imitsi ikaba iriko irakora neza, niyo ishobora kugira ibihimba vy'umubiri. Nico gituma rero mwabonye abamotare kuri uyu munsi mukuru wabo mu mashirahamwe yakorera ngaha mu gihugu c'u Burundi bashimye gutumira uruganda rwacu rwa Busco kugira tubazane iki kinyobwa Gakura, kuko arico kinyobwa basanzwe bihereza mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi, kuko agakura umuntu yakanyoye ubwa mbere kubera ivyo bintu navuze bikagize bituma ugwibagiza rudashobora kuba ku muntu, bigatuma imitsi ishobora kuzibuka igakora neza. Nico gituma rero abantu bafite ingorane y'imitsi, babantu bafise ibibazo vyo kwibagira mu mutwe, babantu bafise ibibazo vyo kutubaka ingo neza, nta kindi kinyobwa bihereza, bose bihingeza ikinyobwa Gakura, intungamubiri zikigize zigahindukira zikaza gukoresha umubiri wabo kugira ngo umubiri wabo ushobore gukora neza, hanyuma abo ingo zabo bazubake neza, abantu imitsi yabo bari bafise za ngwara z'amakonyera, bari bafise vya bintu vyo kwibagiza, bashoboye kubaho babayeho neza. Uru ruganda Busco rero nkuko abanywa ibinyobwa vy'Agakura babandanya bashinga intahe, rwabaye inyishu ku barundi n'abarundi kazi. Agakura rero ntabwo tuvuze ngo gasubira imiti yo kwa muganga, muga dusanzwe tuzi neza yuko iyo umuntu afunguye neza akanwa neza agira amagara meza. Twebwe rero ni ibintu biza gufasha, n'intungamubiri, n'ingaburo ziza gufasha mu buzima bw'umuntu, kirya kintu yarasanzwe wabura, amavitamine, amaproteine n'izindi ntungamubiri zituma umuntu abaho neza. Agakura rero nico kaza gukora kugira ngo, kuko nitwobwira abantu ngo bame baja kwivuza bagwaye, ahubwo tubasaba gufungura no kunywa ibirimo izo ntungamubiri kugira ngo bikingire, kuko kwikingira bisumba kwivuza. Muri make rero ikinyobwa Gakura inyishu ku barundi n'abarundi kazi, muntu mbere kugira amagara meza bifatiye ku gufungura neza no kunywa neza, ibintu bituma umuntu intungamubiri zose akeneye azironka, gutyo hako aja kwa muganga kwivuza, bigatuma yikingira mu gufungura neza no mu kunywa neza. Jewe nitwa Emery dushimira Imana ku mazina y'ikirundi, hanyuma ndi umuyobozi mukuru w'ibikorwa muri Burundi Snapro Company. Naje nari nitavye umutumiro w'abamotari, tuje tubazaniye agaseke kagizwe n'Agakura n'amazi, byose biri mu byo dukora nka Burundi Snapro Company. Ntarambariye impeta hariho ico batavuze kuko batari bwacumva, ariko nkejo mubasanze ku matere aho bakorera baca bababwira n'ibindi, baca bababwira uburyo baraye bubatse ingo neza, atari uko basumye ubugari bwinshi canke umuceri, ahubwo kuko bafashijwemwo babifashijwemo n'Agakura, kuko nawe uravyumva imitsi igoroye, umutwe hakora neza, utarushe urumva akazoca ukora uko kameze, kaba ari keza cane. Hanyuma si ibyo gusa mu ruganda dukora Agakura gusa, abana ntitwabibagiye, utuji tw'ubwoko bwinshi, utw'amabungo, keza kacu marakuja, utuji twa beterave, ababuze amaraso, keza kacu beterave, utuji tw'inanasi, keza kacu anana. Ibyo byose biri mu byo dukora mu ruganda Burundi Snapro Company, tutibagiye na y'amazi keza kacu mwamye mubona bihereza ku matable d'honneur ku bari baje kugendera, bari bitavye iyi nama y'abamotari. Nkuko vyanditswe no ku mipira mwamye mubona abaseriva bambaye, mbere n'uyu inyuma kubona yambaye biriko, ni uruganda rusanzwe rukorera mu gisagara ca Bujumbura, mu ntara yagutse ya Bujumbura, intara nshasha, hanyuma muri zone ya Kinama, quartier ya Carama, ni kwibarabara neza rya Bubanza, kuri akabarabara kinjira muri quartier ka gatandatu kwibarabara. Ega yemwe ibyo bishobora gute kandi turi mwisi igezweho? Wewe ujana n'umuvuduko wa 20 karani na 20 soasanti
utatanze ibirango by'abagusanga. Inimero yabo ya WhatsApp canke ya Pere Direct ni 68 33 91 ubusa. Komanda aho uherereye hose tukagushikanira. Mbere n'abifuza kutubera abahagarikizi bacu mu ntara nabo nyine turabaha ikaze tukabashikanira imizigo hanyuma bakatubera abagrossiste mu gifaransa niko babita. Hariho ivyako gakura gasanzwe gakora mu mibiri y'abantu nkuko hari ababiciye ku masonga mugatwe turashaka kubivuga mu buryo buramvuye. Agakura hariho agakura tangawizi hakabaho hariho agakura soft. Ndahera kugakura tangawizi. Tangawizi ni igiterwa dusanzwe twese tuzi ku muntu wari we wese ashaka kwihereza no mu kindi kintu icayi canke mu mutobe dusanzwe dukora. Tangawizi irongereza ubushake nko ku bantu bubakanye, ikongera ikazibura imitsi, ikongera iyo wafunguye nk'ikintu kigagutemba nabi mu nda urashobora kunywa agakura tangawizi, digestion mu gifaransa niko bayivuga, ukagubwa neza mu majambo y'ikirundi. Hama ndaje kugakura soft. Ugakura soft nako nagakura katababa gasanzwe gakora muri bijya biterwa vyavuzwe kama vya time vya romare bari babisiguye. Ivyo navyo nko kuri twe bw'abadame turabishingira intahe kagorora imitsi no kugubwa neza mu nda. Hama twebwe mbona ngahaye twari dufise ibiro vyinshi, twari dushikana na kilo ibiro 90. Uye ntavyo tugifise kubera twagiye turanywa agakura kanini kubera hariho na gatoyi bitera ibiro vyacu bikoroka kubera biragabanya amasukari mu mubiri no kuba diabetike diabete bikayishira hasi ibiro bikaguma bikoroka ukagenda wumva kuko nk'ubu twebwe je par exemple nk'akarorero ngeze mu biro 80 ariko naje muri Burundi Sniper Company fisi ibiro 90. Agakura bavuze byinshi sinobisubiramwo ariko ndavuga ku ruhande rw'abakenyezi nabigeme. Agakura nakabonye kari magique, nukuvuga ko magique novuga ko gakora ibitangaro kubera nka jewe nk'umukenyezi bagiriye cesarienne zishika 3. Urabona kugiye ko bagiriye cesarienne ha ukuntu inda imera nini cyane, ariko iyo nyeye gakura umenga kakugirira lavage kwa kundi gakuramo imicafu yose, ukaza nko muri 2 mois ukaza umezi 2 ukirotruva uwahutse mu nda ata bintu vy'urudarudano nini usanga ufise kubera ugakura nkuko gakozwe mu vyatsi kama navyo bikaba ari umuti. Ego usanga wivuye atavyuzi ukirotruva wabaye neza. Aho ni kwikote yacu kandi wumaganye aho kuntu umenga urumaganye haci umaze imisi ukanwa uroroha ukoroha ugatranspira nk'umuntu umenga bakugiriye wagiye muri sona canke massage hano ukumva uraruhutse. Nico novuga je nko kuri jewe nkatumira abakenyezi bose batarakamenya batwakure tubashingira intahe. Inimero ziri ku makarto y'Agakura, twona babwira inimero zacu bakaduhamagara tukabashikanira aho baherereye hose mu gihugu c'u Burundi nabo bakaviva iyo experience twabonye mu Gakura. Turadandaza n'ibindi vyinshi, Agakura fort, Agakura soft, Agakura tangawizi mugenzi wanje yavuze. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4